iryo shirahamwe ubwa mbere natanguye nkora amakinga y'abantu bagendana ubumuga kubera ko nabona bafise ikibazo ko kugira ngo bashobore kwiyunguruza byasaba ngo abantu babasugume ataronse umusuguma ugasanga agize ikibazo cyo kugenda ararinyonga wenyene kandi bikamusaba ingufu nyinshi. Rero nshaka yuko umuntu yokora amakinga yoshobora gufasha mwe nabo bantu. Rero turamaze kuyakora atari make nubwo nyene uburyo bukitugoye, ariko hanyuma ncambona hariho n'ikindi kibazo kijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza kubera yuko nk'ibitoro usanga bigora kuboneka n'igihe bibonetse kandi ugasanga birazimvye. Rero uko kuntu ibitoro byagenda bigorana kuboneka hanyuma bikagenda biduga n'ibeyi, nacengira ico ciyumviro cyuko nokora izo ngendeshwa. Ikindi naco nashize imbere ni kugabanya iyi myuka yonona ikirere kuko nayo nyene izo ngendeshwa zigendesha ibitoro birasohora ivyo vyuka vyinshi. Nkabona rero yuko izi ngendeshwa zigendesha umuyaga nkuba zishobora gufasha mu kugabanya ivyo vyuka bibi vyonona ikirere. Novuga ko ni ingabire mvukanano kubera ko n'abantu benshi bize amashuri nkayo nize mugabo nkumbure batarazikora. Ikindi naco mugabo narize ibijanye n'ubuhinga, mu byo nize harimo electromechanique, ndumu electromechanicien. Rero kuba narakoze izo ngendeshwa birabora mu byo nize mugabo kandi ndafise niyo ngabire mvukanano novuga Imana yampaye kugira ngo shobore kwiyumvira no gushobora gukora ico kintu. Hanyuma ibindi navyo nuko nagiye ndondera ubushakashatsi ama recherche kuri za internet n'ahandi n'abandi ma contact nagiye ngira hirya no hino kugira ngo shobore kungura ubumenyi nari mfise nakuye ku ishuri. Ikindi naco nuko ndi n'umunyeshuri ndiga kuri kaminuza, aca kuri internet hanyuma nkashobora kuraba kubaza abandi basanzwe baranyitangiye imbere gukora ivyo bintu, kuko hanze izo ngendeshwa zirakogwa mu Bugande zirakogwa, za Kenya zirakogwa, mu Bushinwa n'ahandi za Amerika zirakogwa. Rero ndagerageza kurondera abanyitangiye imbere, nkagerageza kubabaza, nkagerageza kuraba ivyo bakoze, hanyuma nkatuma k'ibikoresho kugira ngo nanje nshobore gukora izo ngendesho. Jewe novuga ko ndayikora kubera ko nkiyi guhera hasi kuri chassis hasi nitwe twayitanguye kuyikora. Turateranya rero ivyuma, turagura ivyuma, hari ivyo tugura tukabiteranya, tukabikata, tukabisudira, tukabiha forme design twebwe tuba twashatse, hanyuma tukabiha nyubako twebwe dushaka. Hanyuma ivyo tugura navyo nizo moteri tuzigurira hanze, sizo dukora ngaha. Hariho nandi accessoire, amapine, amajante, ivyo zindi accessoire tuzigura mugabo umutumba nibiyigize guhera hasi kuduga gushika hejuru nivyo tuba twakoreye ngaha. Ubwa mbere iyi ngendeshwa nuko nifuje gukora akantu ko kunguruza abantu. Nico gituma nabahaye iyi design canke iyi nyubako mubona ifise, kubera ko ikibazo navuze ni ikibazo cyo kwiyunguruza. Uno munsi giteye ikibazo, murabona imirongo hariya ku mabus. Rero nkavuga nti hamwe ntworonka akantu gashobora kunguruza abantu mugabo hatarinze gukoreshwa igitoro, byo bari ibintu byiza cyane kandi byofasha bene gihugu, byofasha n'igihugu kugira ngo n'aya amafaranga yo hanze akoreshwa mu kugenda kurangura igitoro hanze yogabanuka igihe nk'ubu buntu bwoba bwinshi bukagwizwa. Hanyuma rero iyi design canke iyi forme nayihaye yariyo muntu mbere kugira ngo ushobore gutwara abantu humbure n'ibintu kugira ngo kwiyunguruza hakoreshejwe ubundi buryo bwacu bishoboka. Biravana na capacité ya batterie washizemo. Uko ushiramo capacité ya batterie nini niko ushobora kwigendesha umwanya munini. Ni kuvuga nk'iyi irashobora kugenda ibirometero 100 kuri charge imwe.
hanyuma twebwe akabijya tuzoca twongerako nuko tuzoshirako pano solaire hejuru kugira ngo iri kiragenda ishobore gumushiramwo umuriro uvuye ku mishwarara y'izuba. Ubushakashatsi bwaraheze ubu turi ku rugero rwo kugwiza zibe nyinshi. Ubushakashatsi bwaraheze murabona iragenda hasigaye gufinaliza utuntu tumwe nk'iyo pano solaire turashirako hejuru nayo izoba ishobora kongereza urugendo yogenze yonyene ata pano solaire iriko zokongerako ibirometero birenga 30. Uburyo turabufise ariko ngo ariko mbaza ati nubuhe buryo uko buryo bwa mbere dufise nubumenyi uburyo bwa mbere dufise nubumenyi nibo mutahe munini dufise hanyuma uburyo bwa kabiri n'amafaranga ayo rero niyo tudafise akaba ari naco mbere kiri nk'intamba minini yo yotuma izi ngendesho zitagwizwa, ariko hamwe tworonka uburyo tukaronka ahantu hagutse ho gukorera, tukaronka ibikoresho nk'ubu turacakoresha mashini nkeya kandi zitari zo ku rwego rwo hejuru, ariko tworonka ahantu hagutse dukorera, tukaronka uburyo tukagura imashini byo bita imashini zuti byofasha cyane ku buryo gushobora gukora nk'indeshwa nk'izi na 10 na 20 ku kwezi kumwe bivanye n'amamashini twaba dufise n'uburyo twaba dufise. Birashoboka gose, birashoboka nko ku mwaka tugakora nk'ingendesho ijana, birakunda uburyo buhari cyane. Ibyo byose n'ibintu bishoboka kuba hakozwe iyi ishobora gutwara abantu bashika 8, bisigura ko ni bus itwara abantu 30 umuntu itwayo ikora. Ni question yo kugwiza kugira capacité canke puissance nini y'imoteri. Ibisigaye nico kimwe ushoboye gukora nk'iyi itwara abantu 8, ushobora gukora itwara abantu 20-30. Mu Bugande hari amabisi atwara abantu 100 electric. Kubera iki rero natwe gero twabikora gusa turacari bato mu buryo no mu bikoresho, ariko ibyo ni ibintu bishoboka cyane gose. Umuntu ashobora gufasha nta kindi musaba nosaba gusa ko aba umuntu w'umwizigirwa, hanyuma akazana uburyo bushobora gutuma iki gikorwa gitera imbere. Kuko hari umuntu aza gufasha ugasanga azanye n'uburyo budashobora gufasha na kimwe, ugasanga ni ibintu bimeze nk'inkinamico. Ariko iyo uwo muntu yoza tukavugana, hanyuma nkamwereka ibyangombwa bikenewe kugira ngo dushobore kugira uruganda rukomeye rushobora guhingura izi ngendeshwa ku bwinshi. Rero amadone ndayafise, uwo muntu ashoboye kuboneka yoza nkamwereka ibikenewe n'ivyo n'ingene twabikora kugira ngo bigende neza. Amahera gutangura yoshika muri reality. Ugwaruka bw'u Burundi no ruhimiriza gukanguka no kuva mu itiro no kutikengera, kuko ugwaruka bwo mu Burundi turashoboye. Hamwe twova hasi tukikangura tukareka guhiganwa n'abapfuye mu gusinzira, mwico gihe vyotuma ugwaruka rutera imbere. Akarorero uyu mugambi ubu ndafise ugwaruka rushika kuri batatu turiko turakorana. Hariho ababiri dukorana ngaha n'abandi bari ku biro, n'undi ari ku biro. Urumva rero ko hamwe bo bandanya ejo twa dufise abandi bafundi bakomeye bashobora gukora ibintu nk'ibi. Hanyuma umugambi hamwe woronka nk'uburyo ugatera imbere, ushobora guha akazi abandi bashika 50 bakashobora gukora. Rero urumva ko ugwaruka hamwe gova ukwikangura, tukamenya yuko dufise ibyo dushoboye gukora, kandi yuko hamwe dukuye amaboko mu mpuzu ejo hashobora kuba heza, byogenda neza. Marke ni marke ya entreprise yacu Electromeca. Hanyuma hariho ama model rero azogenda sohoka uko tuzoba dukoze model. Nk'iyi model ni EV BDI. Iyi EV ngaha ni electric vehicle, BDI ni Burundi. Rero uko zizogenda zisohoka niko zizogenda zibigira ama model atandukanye, mbwa la marke ni Electromeca.